Bakunzi b'isamirizi muvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Muragahorana inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya Mutima Mweranda. Kaze dutegeye yompi kandi tuzirikane ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi w'umukama ugira gatanu muri iki gihe ceranda c'ikarema mu mwaka wa liturujia C. Muri kumwe na Patiri Leonidas Ntakarutimana ashinzwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri diocese ya Ruyigi. Ngaha aho dusanga ibisomo bitegekanijwe. Isomo ca mbere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya kigabane ca 43 akarongo ka 16 bishaka kurongo ka 12. Izaburi yitsa igisomo ca mbere ni izaburi y'125 canke 126 bivanye n'igitabo cakoreshejwe. Igisomo ca kabiri na gace k'ikete umutumwa Paulo Mweranda yandikiye abanyafilipi kigabane ca 3 akarongo k'8 gushaka kurongo ka 14. Inkuru nziza niyashikirijwe na Yohani Mweranda kigabane c'8 akarongo ka mbere gushika ku k'11. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yesaya. Ngiri iriyazwe n'umukama we yaciye inzira hagati y'ikiyaga, agaca inzira hagati y'ibisebuzi, we yasasitse mu rugamba ibitwazi n'amafarasi, agatsinda n'ingabo zigambaraye, bikarambarara ubutakivyuka, bigaherengetera nk'urubeya ruzimye. Reka kwibuka ivyahise, ibagira ivya kera. Ngiye kuzana ibintu bishasha, kandi ngivyo vyashitse. Ntavyo mubona? Ngiye guca inzira nshasha mu gahinga, mu karere ndahakwiragize amayira. Inyamaswa, imbwebwe n'ibisiga bizonshimagiza, kuko nzotobora iriba mu gahinga, inzuzi zigatemba mu karere, kugira ngo mare inyota igihugu nitoreye. Kandi igihugu nitoreye naco nyene kizonshemeza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, natwe turi mu kanyamuneza. Ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, natwe turi mu kanyamuneza. Igihe umukama yabohora imbohe za Siyoni, twari tumeze nk'abari mu ndoto. Niho akamwemwe kashaka kutwica, imvino zikasana. Ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, natwe turi mu kanyamuneza. Niho abapagani bavuga bati, ivyo umukama yabagiriye nagatangaza. Niko ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, eka natwe twari mu kanyamuneza. Ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, natwe turi mu kanyamuneza. Bohora se mukama imbohe zawe, uzizane nk'imigende kw'isi ikamutse. Ababivyi mwibiba babibabarira, mwigesa bakagesa bishongora. Ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, natwe turi mu kanyamuneza. Bagenda bararira bajanye imbuto zo kubiba, maze bagarukanye imikama y'ivyimburo bakaza barisiga. Ivyo umukama yatugiriye nagatangaza, natwe turi mu kanyamuneza. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abanyafilipi. Nshuti zanje, vya vyiza vyose nahoramwo kera ndabiraba ubu nk'ubusa, kuva aho menyeye iciza kiruta vyose, Kristo Yezu umukama wanje. Kubera we nahevye vyose nkabiraba nk'umwavu, kugira ngo akunguko kanje kabe Kristo kandi mbe muri we, atari kubw'ubutungane bwanje buva ku mategeko, ariko kubera ubuva ku kwemera Kristo, aribwo bwa butungane buva ku Mana nyene bushimikiye ku kwemera. Niho nzoshobora kumumenya we n'ububasha bw'izuka ryiwe, be n'amagorwa yiwe dusangiye, mu gushusha nawe mu rupfu rwiwe, ngo mbashe gushikira izuka ry'abapfuye nk'uko ndavyizigiye. Si ukuvuga ko namaze kubishikira, canke ko maze kuba intungane, ariko sinicara hasi kugira mbashe kubicakamira nk'uko nanje niziziwe na Kristo Yezu. Bene wacu, jewe kubwanje sinibwira yuko namaze kumushikira,
muri vyose kimwe gusa nico gikuru, ndibagira ivya kera nkaraba imbere yanje, ngakomeza urugendo kugira nshikire ryashimwe Imana yaduhamagariye mw'ijuru muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda. Umunsi umwe Yezu yagiye ku musozi wa Oliveti. Mu gatondo ka kare agarutse mu gisengero, ishengero ryose riramwegera, nawe aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarizayo rero bamuzanira umugore yafashwe asambana. Bamaze kumuhagarika hagati mu ishengero, babwira Yezu bati, mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana. Mu mabwiriza naho Musa yadutegereje kwicisha amabuye bene abo bagore. Kubwawe bite? Ivyo babivuga ngo bamugeze babone ingene bomurega. Yesu nawe arunama yandikisha urutoke hasi. Bashishikaye kumubaza, arunamuka ababwira ati, muri mwebwe udafise igicumuro namubanze ibuye. Araheza yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo bavyumve bariyonjorora umwe bahera ku basaza gushika asigara ari wenyene na wa mugore yari hagati. Yesu rero arunamuka mubwira ati, wa mugore, abakurega bayihe? Ntawakuremetse intahe? Bati, ntawe Mukama. Yesu nawe ati, na jewe sindayikuremeka, genda ntubugicumura. Dushemeze ijambo ry'Imana. Nta ntahe ndakuremeka, genda ntubugicumura. Iryo ijambo ry'umwizero muri uyu mwaka w'iyubile y'imyaka 2025 irangiwe ducunguwe na Kristo. Mutima mweranda, uri mutima w'ukuri n'ubukomezi, kaze ushitse mu mitima yacu, kandi uduhe ubukomezi bwo kugendera iri jambo tugaburiwe uyu munsi. Kaze mutima mweranda. Bavukanye, ibisomwa duhawe kuzirikana kuri uyu munsi w'umukama ugira gatanu mu gihe ceranda c'ikarema, bituyagira umugambi mukuru w'Imana wo kugira vyose bishasha muri Yezu Kristo aturekurira ibicumuro vyacu. Nkako nyene, igisomwa ca mbere dusanga mu gitabo c'umuhanuzi Izaya kituyagira ingene Imana igiye kuzana ibintu bishasha no kumara inyota igihugu yitoreye. Izaburi yitsa ico gisomwa nayo itwereka ko kugira vyose bishasha ari gitangaza Imana yatugiriye. Inkuru nziza nayo nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda ituyagira ingene Kristo yarekuriye umukenyezi yafashwe asambana, Kristo akamuhamagarira gutangura ubuzima bushasha. Igisomwa ca kabiri naco kiduha akarorero kuba mu buzima bushasha, ariwe Paulo Mweranda yahevye vyose kubera Kristo, akibagira ivya kera, akabiraba nk'umwavu kugira ngo akunguko kiwe kabe Kristo musa. Bavukanyi, mu nkundire muri ibisomwa vy'uyu munsi ndabasabikanirizemwo inyigisho zitatu. Iya mbere, umugore yafashwe asambana n'abamurega. Iya kabiri, ububasha bw'ijambo ry'umukama. Iya gatatu, ukuba mu buzima bushasha. Iya mbere, umugore yafashwe asambana n'abamurega. Iya kabiri, ububasha bw'ijambo ry'umukama. Iya gatatu, ukuba mu buzima bushasha. Inyigisho ya mbere, umugore yafashwe asambana n'abamurega. Uyo mugore ninde? Ko batanamuvuze n'izina. Abo bamurega bo ni bande? N'urwo rubanza rw'umugore yafashwe asambana ubwo nta karenganyo karimwo. Genda gute ngo abamurega bamuzane wenyene? Mu mvugo ya Bibiliya nk'uko tubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Yozeya, igihugu gihemukira Imana kigeranywa n'umugore asambana arenga ibigo. Umuntu wese rero yikuye ku mukama arashobora kugiranywa n'uyo mugore tutazi izina ryiwe yafashwe asambana. Muri Bibiliya kandi ijambo ubusambanyi ntigerekana gusa kurenga ibwirizwa rya 6, rirekana kandi ukunga ubucuti n'ibigirwamana. Ubu naho twovuga iki kubaje kurega uwo mugore? Abariga uwo mugore yafashwe asambana bamaze kumva ijambo rivuye mu kanwa ka Kristo Mukiza ko ufise uburenganzira bwo guhana uwo mugore ubwa mbere ko abwirizwa kuba ari umuntu adafise igicumuro, twumvise ko baciye biyonjorora umwe bahereye ku batama gushikaho Yezu asigara ari wenyene na wa mugore. Ivyo bisigura ko bose babonye ko bafise ibicumuro kandi ko bose bakeneye gucirirwa urubanza n'Imana hamwe no guhabwa ikigongo cayo. Duca rero dutahura ko uwo mugore yafashwe asambana hamwe n'abamurega berekana umuryango w'abantu bama bacumura ku Mana no ku bavukanyi, kandi bakama bakeneye ikigongo c'Imana kugira ngo bisubize itoto ry'umutima, inagure vy'ukuri ku mutima. Muvukanyi, erega urashobora kuba nk'uwo mugore yafashwe asambana igihe cose ufashe ingingo yo kuba mu buhemu, igihe cose ucumuye ku Mana, ku bavukanyi no kuri wewe nyene.
urashobora kandi kuba nk'abo bafarizayo n'abanditsi bagirije uwo mukenyezi igihe cose ucira rubi abavukanyi bawe. Ariko naho biruko, ivyo ntivyigere bikubuza guhanura abavukanyi bawe. Muvukanyi, uyu munsi ahubwo uhamagariwe kwisuzuma kugira ngo umenye aho wahemukiye Imana n'abavukanyi bawe. Kugira ngo ivyo bishikeko, usabwa kandi mbere utegerezwa gufata umwanya w'agacerere, ukemera ukabonesherezwa kandi ugahindurwa n'ububasha bw'ijambo ry'umukama. Inyigisho ya kabiri, ububasha bw'ijambo ry'umukama. Inyuma y'urubanza bagomba gucira uwo mugore yafashwe asambana, hihishije ubwo bagiye gucira Yezu, bazomucira urwo gupfa. Duhimbagwa gusa nuko urupfu rwiwe ruzanira urukiza abantu bose bava bakagera, kuko umwemera wese afise ubuzima budahera. Muri urwo rubanza, abafarizayo barateze umutego Yezu, bifuza ko awugwamwo ngo baronke aho bamuca. Nkako Yezu niyaramuka avuze ko uwo mugore bamureka, baca bamwagiriza ko agwanije itegeko ry'Imana rivuga ko ufashwe asambana yicwa. Yaramuka naho avuze ko uwo mugore yicwa, Yezu baca bamwagiriza ko atubaha abakuru b'Abanyaroma, kuko aribo basa ico gihe bari bafise uburenganzira bwo gucira umuntu rwo gupfa. Vyongeye, aramutse yemeje ko uwo mugore yicwa, azoba avuguruje inkuru nziza y'ikigongwe yama yigisha, naryo atakindi camuzanye atari kugira ngo abantu bose baronke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Kugira ngo ntagwe muri uyo mutego w'abafarizayo, Yezu ntiyemeye canke ngo ahakane itegeko rihana ubusambanyi. Yarihaye nyabuna insiguro, arishira mu migenderanire dufitaniye n'Imana niyo dufitaniye hagati yacu. Yabicishije mu kimenyetso batari biteze. Mbega yemwe yakoze iki? Nk'uko Imana yanditse n'urutoke rwayo amategeko ku bisate bibiri vy'amabuye, hanyuma ikayashikiriza Musa, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Ihunguka kigabane ca 31 akarongo ka 18, Yezu nawe nyene, umusiguzi n'umwigisha w'ukuri w'itegeko ry'Imana, yaranditse incuro zibiri hasi. Mbega yemwe Yezu yanditse ibiki? Yoronimo Mweranda avuga ko Yezu yanditse urutonde rw'ibicumuro. Ubwa mbere Yezu yoba yanditse hasi amazina y'abariko bararega uwo mugore yafashwe asambana. Ivyo navyo bisigura ko amazina yabo yanditswe mu ivu, no kuvuga mu kibanza c'abapfuye. Kubera iki mu kibanza c'abapfuye? Kuko bahevye umukama w'isoko ry'amazi abeshaho. Iyo niyo nsiguro dukura mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya kigabane ca 17 akarongo k'13. Ubugira kabiri, umwanditsi yitwa Yohanesi avuga ko Yezu yanditse hasi imbere y'izina ry'umwe mu bariko bararega uyu mugore yafashwe asambana urutonde rw'ibicumuro. Maze uwo ibicumuro vyiwe bihejeje kwandikwa, yaca yiyonjorora akagenda aramaramara. Bavukanye, nimuze twisuzume. Mbega aha nyene muri uyu mwanya nyene, imbere y'izina ryawe hari urutonde rw'ibicumuro ibihe? Inkuru nziza nk'uko yashikirijwe na Yohani Mweranda yatubwiye ko abamurega batiyonjoroye kuko babonye urutonde rw'ibicumuro, ahubwo biyonjoroye kuko bumvise iri jambo ry'umukama ngo muri mwebwe udafise igicumuro nabo ari watangura kumutera ibuye. Augustin Mweranda atwigisha ko Yezu mu guhinyisha nk'iyo abariko baramutega umutego, akababwira ko ufise uburenganzira bwo kumutera ibuye ubwa mbere ari utagira igicumuro. Augustin Mweranda agira ati, yabinjije muri bo nyene, maze bamaze kwibona uko bari karabacumuzi, baca batangura kwiyonjorora umwe. Bavukanye, ubwo rero ububasha bw'ijambo ry'umukama. Egome, ijambo ry'umukama yafise ububasha bwo gusobanura ivyifuzo n'ivyiyumviro biri mu mutima, nk'uko tubisoma mw'ikete ryandikiwe Abahebreyi kigabane ca 4 akarongo k'12. Kugira ngo dutege yompi canke twigishe neza iryo jambo ry'umukama rifise ububasha, dutegerezwa kwigana Kristo, we yamafata umwanya ukwiye w'agacerere akaganira na Manase imbere y'uko arangura igikorwa ico arico cose, nko kwigisha, ugutora abatumwa n'ibindi. Twavyumvise mu nkuru nziza ko imbere yo kuza kwigishiriza mu gisengero, aho bamusangije wa mugore yafashwe asambana, ko Yezu yari yamaze ijoro ryose ku musozi wa Oliveti mu gacerere no mu gisabisho. Vyongeye, imbere y'umutego w'abafarizayo, Yezu ntiyihuse kwishura, yagize agacerere. Mu kunama naho akandika hasi, yahaye akanya ko kwiyumvira bariko baramugeza. Egome, uko Faustin Mweranda bitwigisha, umuntu atagira agacere ntazopfa kaba akavy'ubweranda.
muvukanye, none wowe ufise iminota ingahe ku munsi yo kuba mu gacerere? Ubwo ntiwihuta gucira imanza abavukanyi bawe. Ukwihuta kuratuma tugwa kenshi mu bicumuro bitandukanye. Tuhagabire. Uyu munsi rero uhamagariwe kwamugira agacerere imbere yo gukora igikorwa cari cyo cose, kugira ngo ubanze utege yompi ijambo rirema ry'umukama, ijambo rifise ububasha ry'umukama. Aho niho uzoshobora gutangura kuba muzima, kuba mu buzima bushasha Kristo aduhamagarira. Inyigisho ya gatatu, ukuba mu buzima bushasha. Yezu ntiyaje gucira rubi iyi si, yaje nyabona kuyikiza. Nico gituma aha agaciro umugore yafashwe asambana mu kumubwira ati mugore. Rya jambo ry'icubahiro Yezu yakoresheje igihe yari kaganira na wa munyasamariyakazi, ijambo kandi yakoresheje kuri nyina wiwe Mariya igihe bari Kana mu bugarire, igihe yari ku musaraba. Yezu aramuhaye agaciro. Yezu arerekanye ko ari icamaze mu muryango w'abantu. Egome, imbere ya Kristo umucamanza yuzuye ikigongwe, umugore yafashwe asambana arasimba urupfu, ariko ntasimba utwigoro tumufasha kuba mu buzima bushasha. Nico gituma Yezu atamubwira ati genda ubandanye ubaho uko wahora ubayeho. Ntamubwira ati genda ubandanye ubaho uko wari ubayeho, amusaba nyabona kugenda ari uwundi muntu mushasha. Niho rero tumvise amubwira ati genda ntubugicumura. Ayo majambo asigura iki? Ayo majambo asigura ngo genda, Imana yagukijije. Kuva ubu nube mu bunywanyi nayo, ntusubire kuyibagira kandi ntiwihebure. Menya ko iyo Mana izokwamana nawe iminsi yose, naho uzoba uri mu gicumuro kimeze gute. Ubwo ubuzima bushasha Kristo aduhamagariye kubamwo igihe twahemutse, kandi kizokwama gikaburira uwo mukenyezi guhinduka, eka mbere na twebwe nyene nukwama yibuka ubwiza bwa Yezu umunyakigongwe. Muvukanyi, uguhura kwawe na Yezu kubwirizwa guhindura vyose muri wewe, gushikaho ushinga intahe nka Pawulo mwiranda uti kubera Kristo narahevye vyose, ndabiraba nk'umwavu kugira ngo akunguko kanje kabe Kristo musa. Muvukanyi, Yezu umunyakigongwe yama kwakira ukuri, ariko ntiyifuza na rimwe kukureka ngo ugume ukuri. Mu rukundo rwiwe rwuzuye ikigongwe arashaka kwama kure mu kundi gusha ube ikiremwa gishasha. Igihambaye kuri we si ico uri ubu, ariko nico wimirije kuba kubw'inema yiwe. Ube ikiremwa gishasha kizi guheba ibikorwa vy'umukorane, kikambara ibigwanisho vy'umuco. Kugira ngo uhebe ibikorwa vy'umukorane urakeneye guhabwa ibatisimu igira kabiri ya buri munsi, ariryo sakaramento ry'ikigongwe. Niko Augustin Mwiranda atwigisha igihe asemerera avuga ko intango y'ibikorwa vyiza ari ukubanza kugaya ibikorwa bibi. Ubwiranda bwacu buri mu kwama tuvyuka, kandi mbere tumenye ko atari vyiza kurangurana ibikorwa vy'urukundo umutima wuzuye ibicumuro. Muvukanyi, muri iki gihe gihambaye c'ikarema, ni ibihe bikorwa vyawe bibi ubwirizwa kugaya kugira ngo ube mu buzima bushasha Kristo aduhamagariye uyu munsi? Muvukanyi, muri iki gihe gihambaye c'ikarema, ni ibihe bikorwa vyawe bibi ubwirizwa kugaya kugira ngo ube muzima kandi ube mu buzima bushasha Kristo aduhamagariye uyu munsi, aho akubwiye ijambo ry'umwizera ati nta ntahenda kuremeka, genda ntubugicumura. Umwe wese yisuzume. Dusabe. Urakoze Mukama ku mfungurwa y'ijambo ryawe utugaburiye uyu munsi. Nuduhe Mukama inema yo kuba mu gacerere ku munsi kugira ngo vy'ukuri dushobore gutega yompi ijambo ryawe riduha kwimenya uko turi, tukamenya ibicumuro vyacu, tukongera tukamenya n'ikigongwe kidakama udufitiye kitugira ibiremwa bishasha. Imana rukundo rwuzuye ikigongwe nibahezagire mwese, yo Data, Mwana na Mutima Mwiranda. Amen.